sibyo arizina binezereza ineza muri hanyuma bari ijambo ry'Imana igitabo cya Matayo 24 iyo ginjiye mu mutima wacu yamwahabonye mwese ni igitabo cyoroshye cyane kubona ukumva no gukora wumva amajambo yanjye wese akashyira mu ngiro asa n'umuntu w'umunyabwenge yubatse inzu yiwe ku rutare seganyiragwa mukura sendanisha ihuhusi ahuhuta bisurira kuri nyanzu yagwa kuko umushinge wayo wari wubatswe ariko wumva ayo majambo yanje wese ntayashitse mu ngiro asa n'umuntu w'imburabwenge yubatse inzu yiwe seganyiragwa n'ukuri yayigana asendanisha ihuhusi kirahuhuta bisurira kuri nyanzu yarasenyuka kandi isenyuka ryayo ibirikomeye. Yesu arangije ayo majambo yose ishengero ritangazwa n'inyigisho ziwe kuko yabigisha gufise ububasha hasi n'abanyabwenge bameze bate murakoze n'ayo majambo niyo dufashanya ko turumvise ijambo ry'Imana uko rivuga ukumva no gukora kumva ni kimwe gukora n'ikindi mbega sibyo none ngumva amajambo yanjye amajambo ya Kristo asa n'umuntu w'umunyabwenge yubatse inzu yiwe hanyuma rero imvura iragwa imaze kugwa imvura iratwaza igihuhusi kiraza imiyaga ibintu byinshi by'ingorane bitera iyo si hanyuma rero iherezo yanzu mbega yarasenyutse hanyuma yongera atanga akandi karorero umuntu yubatse inzu yiwe ku musenyi amaze kuyubaka ibyo byose biraza bizanwa n'imvura iyo nzu yiwe ngo yasenyutse ite isenyuka ryayo ryabaye rimeze riti nayo hanyuma rero ijambo rininiya nuko Yesu ari we yise ari urutare sibyo abandi bose batamubatseko bubatse kuki umusenyi kandi umwami wabo ni Satani kandi nawe yaratsinze sibyo ariko twebwe umwami wacu ni Yesu kandi Satani yaraneshejwe nawe none rero dufise amahirwe menshi
n'umunezero mwinshi kuko tumase urutare. Kumata ku rutare rero ni ukwizera Yesu Kristo wenyene, atawundi ari hirya hino, ata n'umwe ari hambavu yiwe. Giti manishi nyamuntu yidegenga kandi atahandi ahengamiye atari kuri Yesu wenyene. Aho niho twese dutegerezwa kuba duhengamiye. Atari nawe ni ku musenyi mugabo imvurizo nimubona mubona ingene imvura igwa tugahuye tukagira ubwoba, kandi ari imvura iguye bimwe bitarengeje igaca tuza tumerewe nabi. Ariko noneho ivyizana izana ibintu bibi cyane. Ikihitana amazi yayo icahitana mu nzira cyose kagenda kandi kirapfa ntakabuza. None rero natwe dufise umunezero mwinshi, nta musenyi twubatse ku rutare. Hahirwa rero abubatse haleluya, hahirwa abubatse kuri urwo rutare kuko hariho sinaco bimaze zero. Rero dutegerezwa gushima Imana mu buryo atari kubifata buhoro buhoro, atari kubifata bidenerwe. Tumate kuri Yesu, tumumateko kandi tumupeko. Nayo majambo niyo nipfuje ko twohagararako. Hanyuma Yesaya 10 Yesaya 4 Yesaya muri 4 hatubwira ngo jewe ntaco nzi kindi gitandara. Kwanditse ngo ntaco nzi ikindi gitandara nidani Uhoraho niwe avuga ati nta kindi gitandara nzi kiri hambavu yanje, ni jewe jenyene. Erega niko avuga, sivyo? Wahabonye nasoze umurongo, murakoze cyane. Umurongo wa 8 soma bwa umurongo w'8 cyo gitanya ngo kindi ngo ntaco nzi ibi nacyo n'Imana bironka twebwe, nitwe turonka ikindi gitanda tukivana soma. Ntimugatinye canke ngo muhagarike imitima. Mwoye gutinya canke guhagarika imitima, kera sinabibabariye
nkariserura namwe muri byabona byo gushingira intahe byo kunshingira intahe hari iyindi mana atari jewe mbere nta kindi gitandara kiriho jewe ntacyo nzi. Ntimwumvise none Imana yabwiye ubwoko bwa Isirayeli iti muri byabo muri byabo ni mwebwe nyine muri byabo, kuko Imana yarabatabaye byinshi ibatabara Farawo n'ingabo ziwe, sibyo? Barapfa bavira mu kiyaga gitukura, ariko Abisirayeli bari batangiye gutinya bagira ubwoba. Imana yibaza Mose iti yicu ufise n'igiki, ati mfise inkoni. Iyo nkoni rero ikoreshe wishire hejuru y'uruzi, aracakoresha nyangoni bariko barajugumira bagize ubwoba, babuze iyo baja babuze iyo bava, baragira ubwoba cyane bati turapfuye none icyatumye tuva mu Egiputa ni iki? Imana ikibwira Mose iti koresha inkoni yawe, hanyuma ikoresha iyo nkoni umuyaga hino no hirya, Imana iri mu isi byose n'ibyayo kandi n'ibikoresha. Hanyuma rero umuyaga urahuta kugeza aho amazi yigabanyamo kubiri, amwe arahagarara haruguru ayandi ahagarara hagati hacika ibarabara, sibyo? Baca barajabuka bashitse hakurya, Imana yongera kubwira Mose koresha cya gikoresho wari ufise. Yongera ahindukira agikoresha kwa kundi nyene, ya mazi acabateranirako bose, baza babona ibyo bari baje ko biriko birareremba hejuru, sibyo? Miriyamu acatangura ururirimbo acanezerwa agakora, sibyo? Kubw'umunezero. Hanyuma rero ngo none rero muri byabona ntibashabo twebwe turi icyabona cy'umura, nta bisigo bitubonye bigira ubwoba, biratetemera, indwara zigira ubwoba, ibintu byose bigira ubwoba. Haleluya, kubw'izina rya Yesu. Nicyo rero none Imana ikazabera Abisirayeli ngo none mwebwe ni mu bizi ni mu byaro numbe cyawunya, ngo none hari iyindi Mana hirya yanjye, nta yindi ikiguzi. None rero ntayo nzi, none kirubwi Imana ivuze ntacyo nzi kirangazi yaje. None rero aya majambo y'Imana natubere urufatiro rw'uyu mwaka. Yesu atubere igitanda, Yesu atubere igitanda, abere igitanda, nawe akubere igitanda, twese tube dufite icyo gitanda. None tuzotinya iki? Naba urupfu nakubonera gusa, jewe ndakwemereye, sibyo?
nirugutse uko rugomba sibyo. Pawulo yavuze ngo urupfu ruzonyiza abatagira sibyo. None tutinyira iki kugira ubwoba n'ubwiki? Reka kugira ubwoba umaze kuri Yesu. Mbega utashoboye Kristo ntiyapfuye, none yazutse, ntabasha rero kujura abandi afise. Bibiri tubwira ngo abandi batobonerwa ni bande? Igihe cyacu kiriho kiranditswe cy'abapfuye bacanye. None rero n'abariho bagahindurwa, twese tukahura tugasanga ni umwami. Hanyuma rero ijambo ry'Imana iraryoshe cyane. Hariho abantu Abisirayeli kimwe baranyegeye banyegezwa, ari basotoye intambara, ari basotoye bagera mu soto y'Abafilisitiya. Hanyuma n'Abafilisitiya yari igihe cya Sawuli, n'Abafilisitiya baca batsinzwe. Sawuli nawe utari ngo bagira ubwoba aratetemera n'ibihumbi bitatu y'umucungeri w'igihumbi kimwe na cyo cyane kwiyongera mu ngwi. Hanyuma rero ngo Abafilisitiya barikorakora baratororokana ngo baba benshi babiri. Abisirayeli ngo babone baca bagira ubwoba, baca baratinya, baca baraja Yorodani bagera mu gihugu cy'Igadi n'Galeyadi. Hanyuma rero kubw'ubwo baratinya, abandi nabo baja mu bisaka, abandi baja mu byobo by'impe bitagira amazi. Baranyegera, baragira gute, barapfa nabi. Ibibabaza, ibintu bitera umuntu ni byinshi. Ibyabaye kuri bo natwebwe byatuba, sibyo? Ariko noneho Sawuli arabarondera kuja mu ngirwamana, akora igikorwa catigeze akora cyo guhereza. Agenda gucumita ikimazi uko Imana y'umuhanga. Samweli nawe yari yatevye ngo acaza ngo aramusanganira n'umunezero mwinshi. Na umuntu abonye umuvugishwa akomeye atoroshe, undi ati ntusanganire, ati ibyo wakoze n'ibiki? Wakoze iby'ubupfu, wakoze iby'ubupfu, uza gutangira tutaba gitaha. Ubwami bwawe burahagaze, buragizekeye. Imana yitora n'ijuru, ubundi asiga mu gishingo cyawe kandi amuhimbane. Rero Imana iramutora, icyo kimubera icyaha gikomeye cyane. None rero ijambo ry'Imana ryagiwe twebwe abumva, ababona, abiyumva, ngo bitwigishe duce ubwenge, tubivemo ibyo dutinya, nuko ntihagire ikintu na kimwe kidutera ubwoba. Hanyuma rero Sawuli aca
reka hariho abantu bakora iby'ubupfu bituma bata ibyaha. Niba ari ikintu kikudidanisha ikintu umwigisha, umuvugabutumwa muri kumwe, umupasitori muri kumwe, abungere muri kumwe, none ibyo bitera ubwoba n'iki? Ikari gumira aho nyene bitera ubwoba nyene, bigutera ubwoba byakunda. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa uwihangana. Mwumvise ngo none ngugerageje abatsinzwe, kagiye ugeragejwe ntabatsinzwe naba nukugira ngo agerwe ku munzani. Imana imugere ku munzani yizeye kuri nuko ari uhereye nuko ariko arahenganisha ngo ni umubwiza kandi bwiza. None ibyo bintu ukuza ko ariko ntubitinye nibize kugeza ku munota wawe upfa upfe abandi wowe bapfa wabarushije abakozi b'Imana ntibapfa none ubarushije bagenzawe uri umukozi w'Imana ntibagutangiye nezerwa ko bagutangiye nawe uce aho baciye, sivyo? Umukristo mugenzawe ntiyakuye yizeye none rero tumaze kuri Yesu atubere urutare rero reka ora numva urutare abubwiye mu Nazaro baca bambwira bati uru ni urutare. Ntabwo bakwiyumvira urutare we rugumye kuko mpagata kwisi rukaviyo rugafata umusozi muniniya kandi ari neza. Nukuvuga ugomba kubakira ntuwo kwiba utereka uzanisima n'itafari gusa ukaza wubaka ko hejuru uze kurondera urutare urushire mu bundi bikunda none rero ubwo ni urutare ni runini rumeze rungana n'umusozi uri kurabwira rero n'ahantu hagumye cyane. Yesu ni urutare twashe hatoroshe hanyuma rero biza bizoza nta kabuza bityo. Abisirayeli baraterwa n'inyota n'inzara, Imana ikora iki? Ibarungikira amazi, ibwira Mose ngo genda ukubite igitare inshuro imwe kandi ari gusenga ati abantu barabuze amazi kandi bariko barabuze. Mose aragenda kwica igitanda nuko arati amazi aca yisuka abantu baranywa, ibitungwa biranywa, ibintu byose birahodoka biranezerwa. Inzara rero ni yambere sivyo birakura ndakuze sivyo tunabita kura amaboko mu mbuto tukarima tugomba guhasha inzara sivyo. Hanyuma rero inzara yabati ababishobora yega Mose yikukanya kure
atejo inja asinpejo mwe sinjani ega natwekenga turiko turakija umuntu wese n'ingero yiwe sivyo nuko baraca barya manu baguma kugeza bashitse ikana bageze Kanani aka batangura kurima ari muto baca bararya barahaha sivyo none ivyo ntivyari yunguruza ivyo sizari ngorane imvura ntiyari iguye kuri bo imwe y'igitangana isuri y'igitangana hanyuma rero ivyo twigwa turabisoma nuko hanyuma Yesu ni igitangana rero niwe gitangana gikwiye dusome mu Bakorinto ba mbere 14 soma bwana so bose basangira bya byo kunywa by'impwemu kuko banywa ku gitandara cy'impwemu cyabakurikira. Ico gitandara cyari Kristo. Kuva ngo bose banywa ku gitandara cy'impwemu. Ega natwe turanywa ku gitandara cy'impwemu. Sibyo? Ico gitandara cyabakurikira ngo yari Kristo Yesu niwe yabakurikira. Bega kumwe natwe Musa. Bega na David sivyo? Aharakunda kandi aradukurikirana mu bikorwa byose byacu dukora. Hanyuma rero bose banywa ku byo kurya by'impwemu, natwe turiko turanywa ibyo kurya by'impwemu kugira ngo tugire inkomezi. Twongere dusome mu Byahishuriwe Yohana kandi handiko ndarugenda sibyo? Ico mwumva mwumvise dusigaye dusigiriza ijambo sibyo none? Mu gihe kizoza imbere yacu hari ibikomeye byo Yohana yeretswe. Tubishire rero ku mutima. Yohana yerekwa ibintu by'ingorane bizoza mu minsi y'iherezo. Hanyuma rero Ibyahishuriwe Yohana 6:12 ucutoza umuntu wese atega amatwi ucutoza kandi mbona umvirize ntayigisho nyinshi za kugira icya gatandatu kimatanije ico gitabo, isi iratigita cyane, izuba ririrabura nk'ijuru ry'ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaraso, inyenyeri zo kwijuru zikorokera hasi nk'uko umusukoni uzungagizwa n'igihuta ugahungurura isukoni zabo zitararunguriza. Ijuru ririzinga nk'umuzingo w'igitabo kizinzwe, imisozi yose n'ibizinga byo mu kiyaga byose bikurwa ahantu havyo. Abami bo mw'isi n'abaganwa n'abakuru babagabisha b'abasoda n'abatunzi n'abanyenkomezi n'abagurano bose n'abitegevya bose binyegeza mu masenga no mu bitandara byo ku misozi, babarira imisozi n'ibitandara bati nimutugweko, muduhishe inyonga zizangiye kuri irya ntebe n'uburake bw'umwagazi w'intama, kuko umunsi uhambaye w'uburake bwabo
ushitse ninde ashobora guhagarara? ninde? Ikibazo ibyo byose mwumvise izuba ingene ryumvire ukwezi ingene kidumvire aba bamisi aboroshe n'abahangaye ingene yabyumvire. Hanyuma rero Yohana yerekwa rero umuntu amena igitabo kimatana ntiyabona n'umwe yoshobora kumatana icyo gitabo atari Kristo wenyine. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Kristo amena icyo gitabo, sibyo? Hacaduka ibintu by'ibyago mw'isi bikomeye kandi biri imbere yacu, twebwe ntitwapfa bitaraza. Mumenye ibitusigara inyuma y'abandi, sibyo? Nitwabishikamye nawe ntakuntu ibyo byose by'ingorane mbega si uruti simvura igiye aboroshe n'abahambaye ngo babibuke bagenda kwinyegeza mu masenga, bagenda kwinyegeza mu bisaka, bagenda murabona ibunga ingene bimeze. Hanyuma hariho abantu bavuze ngo babwira Yesu ngo twebwe uko twishwe bakutuyobora, none amaraso yacu azokwishurwa ryari? Aleluya! Niko biri ukakobora cyane kwimbuye, sibyo? Murabaye ngambi kore mukanya. Hanyuma rero n'abantu bapfuye. Hanyuma rero tubona ingene n'ibindi byakurikiye n'icyago cya gatandatu cyakurikiye. Hanyuma duca tubona izo ngorane zabaye ku isi cyangwa zizoba mu isi n'ibyaha, sibyo? Zizoba mu isi, iyi si irageramiwe n'abantu. Hariho abantu b'abanyabwenge bazi ubwenge turusha, reka nta bwenge tugira, ariko hari icyo tubarusha na twebwe ko twamenye Yesu, turi n'icyo twabarushije, sibyo? Nawe niyo tupata. Hanyuma rero barondera ibintu byo kugira nabi, barondera ibintu by'ubwenge yewe abantu baticaye bagomba kwiganza ayo basutura Imana, sibyo? Murabizi bameze kwa Farawo. Mose ategekura Abisirayeli bagende gusenga Uhoraho, akabyenya mu kandi kanya akajya akahakana, ariko icyari cyari kurondera cyari urupfu rwariko ruramuhiga, sibyo? N'abandi abo barongera kuja hejuru y'abandi bantu ingorane, sinzi icyo bariko barasutura. None rero aha twumvise amajambo y'Imana akomeye muri iki gice cya gatandatu navanye ku murongo wa 12 kisa ku murongo uhereza. Rero tubara yuko imbere hari ingorane n'ibitaha byarakaye. Yohana Yesu bitaha. None rero muca mwumva rero
abantu bahambara abantu boroshe none bizobakabana ariko noneho twebwe twaratabara itugira ubwoba eka twinjiye muri Yesu cyane niwabitaka yosegenya rero witosanga ibizokwako ntakabipfa kandi bizomugirira nabi cyane hanyuma tugumire kuri Kristo Yesu tureke kunyeganyega tureke kugira ubwoba yereka hari umunsi umwe naca hejuru y'uruzi kandi rwari mwene bari batambitse igiti abandi bakakidondagira ngo bakakaka inge nanjye ndakicira ubwoba narasubiye inyuma ariko abantu b'abagore bandi ngaca mbona umuntu uraciye uwunaciye jewe bibiri hava ndaheba ndabarorera hakuno barabonegeye nuko ndabarorera hakuno baraba baranshikira turagiye none ico giti sico cyandika ni jewe era cyandika ahubwo ni jewe abandi barinye ari ubusa ati tumere nk'abo bantu nimumere nkanje eka inana ni bujabuka ariko nta giti cyari kimwe kandi cyari kimwe nawe niho bumvira kandi nimwe igiti kimwe cyangwa ugira ryatumiyo ugira ryatumiyo ariko muri Yesu yo urabona ibintu muze biye bitarage ko ingana utemere kuko abende gachi ubwo barwenda oya ntabwo wafise muri Yesu bibitse nyene tumereko tumumateko tumuhumeko duhebe ibyaha burundu n'aya majambo y'Imana nifuje ko tuyayako muri uyu mwaka tumatera Yesu kandi dusenge dukomeje turonke bwa bushobozi bwabere twikure ikintu cyose cyitwicana n'aya majambo ikitwica cyose igitera ubwoko cyose n'icyaha yakoze atacyo yakoze n'aya majambo y'Imana abantu